muriko muvuga ku ba journaliste baduze nta muntu yisabiye nuko babarondeye je no mu Kirundo twari kumwe ntibiza gutuma Olegue afuha kona uri nyuma ya Wema Entertainment n'abati yansavye pure talent saba umuntu bahuza which means pure talent Olegue ntafise Ladies and gentlemen, nkuko rero musanzwe mubizi nitwa The Real ino ni The Real TV Show. The Real TV Show narabemereye yuko ngiye kubazana ibiganiro bigiye bitandukanye, narabemereye yuko ngiye kubaha ibintu bigiye bitandukanye. Sasa nari mposheje Ngozi, murazi yuko nabemereye kubazana amakuru agezweho ahagiye hatandukanye, tuzofightinga kugira ngo dushike. Mwemere kudushigikira, ni mwebwe inshuti bakunzi butunzi bw'umutima wa The Real. Ariko mutari bagenzi batunzi mu butunzi atari bwa The Real. Rero nkuko nababwiye ndi kumwe na Top TV 1 bamwita Landry promoter. Vipi hali bro? Umeze neza? Ebana je ni fresh ndashimira. Ebana je nta shetani bro. Uri kwisi? Ebana je nta shetani kabisa mu cha madesa. Uri madesa? Akanona kamutwaye man. We ni wacumura nta shetani. Je nta shetani kabisa. Je birose nta shetani man. Bro uri Ngozi? Je ni fresh ndi Ngozi. Muziki nasikia lare unafi. Ebana nare turazigonga mzee. Turi mugambi gukora ivyungu. Ariko ngo warisabiye Simbizi niko yavuze. Ebana sinarisabiye mugabo narisabiye ndaronka. Narabonye n'ikiganiro wawe. Narisabiye ndaronka. Hagera kuvuza? Oya bon. Ndamuzi nese unajua nuwa matiku mugenzi wanje tu narisabiye yanyibibanga yuko Beri afise shauza iPhone macho matatu urumva guys Landry ko na iPhone ananipiga mudomo sheri sasa ko niamini anipe na mimi respect Landry umeze gute duheruka ujyamye kuri shoulder ya The Real abantu bose barambaza ati ari kamererwa gute bimeze gute ndababwira ntari muhira ushaka kumushikira nagenda muri abumerewe gute kukubo ya je meze neza kuboko kwanje hari bw'icuma ariko ntikiravamo nshikaje cicatrice ariko nikiravamo kiracarimo muri kuno kwezi nyene birashobora kuzokunda nka wabikitoka tumina kutoa out. Thank you so much. Nilisikia haya naje kuraba ngwaye hamacanza atakintu nzanye. Oya narishimye twarasangiye ivoka. Tumeenjoy tu ni fresh. Ivoka jangana n'umutwe. Ega urabona umutima. Ajya ibintu biryohera abantu. Donc kira muntu wese afise ukuntu system zo kuryoherwa. Haga jewe ushobora kuba navuga ati uyu muntu swati nankunda cyangwa umuntu anyiyumvira mugabo unshitse ko ndi mu magogwa. Ikintu cyambere kiba kigora abantu ni gushikira ku muntu iyo ari mu magogo iyo ari mu munezero biba vyoroshe nshobora gutelefona ara nuko wapi njo tukunye pige moya biba vyoroshe mugabo ngwaye nkakubwira ati ngo ndabukanza man bana abari bintu bless shetani man nta shetani inzigo zose tugirana nta shetani narakivye man niko bimeze bro rero inyuma y'ivyo bikorwa byose wagira ubone kuri hatandukanye gushika uboneka muri PRIMUSIC inyuma y'uko hagiye aravuga amajambo muri mu rugamba gukora ivyunguka Landry promoter ko arekera korana na Brarudi kwanza kuba yari isabiye abagiye batandukanye akayibona gutandukanye duhere kuri Simbizi yabivuze wabyakiriye gute ubonye ubutumwa bwa Simbizi inbox ari shabanje kuba tutaza bon buri muntu wese abafise kunyana ategura akazi kiwe kandi buri muntu wese jewe nabanje tumeze neza mu gihe nimba hari umwene gihugu canke umu influencer canke umu promoter canke umensha makuru wese yobaye karanjajinga ngo narisabiye mu gihe jewe nabanje tumeze neza je sinibaza kari kibazo nyine cubera umukuru w'igihugu amazimisa ahamagarira urwaruka gukora ibintu vyunguka donc umunwa wose ami ingo umunwa wose uronke icu ufungura umufuko mw'icubika jewe narisabiye bakurikiza ivyo nabasavye barabintunganiriza ahubwo iteka ni kuri bo bubahwe cyane ubonye message ya Simbizi wavyakiriye gute mu gihe uzi kandi mu big brand ami njo byatumye Brarudi ahubwo ivuga ati why not Brarudi yabwo yarishimye cyane uyu bamwita MC Amipro amigute nimwe mu bantu urwamenyesha makuru bakomeye sivyo nongeye kumbura kuye naringa mwamenyesha makuru bakomeye twari turi kumwe muri PRIMUSIC mubaze rero ati none Amipro wowe n'imyaka umaze muri no industry weho ujana n'abandi bavuga ngo swat kwisabira canke ngo amafaranga make bon muriko muvuga ku ba journaliste baduze bon je bamavuga kuwavuze yuko yisabiye kugira ngo adugana PRIMUSIC oya nta muntu yisabiye kuko Landry yarisabiye abantu bon nta icyo navuga abegera inyuma ko hari imodoka igira bose mugabo ubona hajya muri PRIMUSIC nuko babarondeye je no mu Kirundo twari kumwe kandi urumva barinze baguhamagara nuko babonye icyo ushoboye
niko je ndabibona. Yeah. Ami muri PRIMUSIC biriko bigenda gute imbere yuko duhuriye ngaha muri NGZ Fiesta ya Panda Entertainment aho drama taza kuririmba na Dojo San we twamubonye ari muri repetitions zitandukanye wowe ubona yuko biza kugenda gute nka MC wa kino giteramo? Bon, show irazogenda neza je gihe cyose naje ngahe Ngozi harujuje hari full abantu benshi rero none musabona yuko abanyabujumbura baduze ni benshi igitigiri cy'abaduze bibujumbura ni benshi gusumba nabo ngaha twizeye amateka. Je ndakwifurize imihezagire nko nama ndabikora ariko kandi nibaza ko tuzoronka akaryo keza ko kugira ngo dukore ikiganiro kimoja mzee Landry kabisa rero nakunda vuga karagaciyemo tijewe Alan jewe nabanje tumeze neza twarasavye ibyo twasavye byashizwe mu ngiro birishigwa mu ngiro none gasha arivyo jewe nisabiye ingorane biri he nuko mba nabonye ko je nabanje tumeze neza kubera ko nabo bose bavuga ivyo nawe ndaza gusaba ngo umukozi wanje canke abahungu banje ndetse ngo barashonje bisigura ko je nisabiye bimeze neza kandi kuva ntangura gukora uno mwuga muri Braludi PRIMUSIC niyo mahera ya mbere menshi maze kuronka kandi nkoreye niyo mahera ya mbere menshi nagira mahera ya mbere ni kontra ya Wema Entertainment. Wema Entertainment ni kontra ni famille déterminé donc ni kontra zibandanya byinshi byiza bizoboneka imbere ariko uvuze deal y'akazi kugira ngo kumuve nyene kuya amafaranga menshi niryo rya mbere vraiment ndayakoreye sinibeshe. Ijambo kuri Braludi. Bon Braludi n'umuvyeyi mwubaho cyane mwaranyubakiye CV yanje ibaniniya ibandanye ba big kubera ko uno munsi muri Braludi banyitatsi content creator official PRIMUSIC 2023 bro ayo mazina ni bake bamaze kuyitwa content creator Landry amaze kwitwa content creator official wa Braludi wa PRIMUSIC ya 2023. Okay, kubwa wimva gute muri wewe? Je kubanje mba ndavyumva neza kuko nkitangura siko banyita. Wamenga umuntu wako bara testinga, menga ndi mundi wako bara. Bamwe batabitahura. Ariko je naje nk'umusika nkishika kwanza uko kuri terre. Menga hari mu ruyigimba atari mu kirungu. Aho nyene imodoka nari mu embouteillage bafana. Baravuga ati sasa uyu muntu twazanye umusani. Cyo twazanye uwo iyo imodoka ni bande bayizungurutse kubera. Bakaona mesha kuma zero ya santi buja travail bana pap ruki modoka bana bafona Landry orthographe ulikuwa unatoa orthographe okay baka mabuja wa Braludi wa PRIMUSIC wa PRIMUSIC anasema bana ino musani ninde yes bakunzi ba The Real TV show ndanelefona kuri reception Landry promoter ndi Ngozi ni mugikoni muzanira inkoko merci bakunzi ba The Real TV show ndi Ngozi twaje nyene mu giteramo kidasanzwe cha Dramati na Dojo San iki ni cyumba nashikiyemo kirazimvye vraiment cyamakiye. Yes bakunzi ba The Real TV show nkuko mwabibonye rero twebwe vyari vyaducikanye gato ibivanye nuko ubuhinga budasezerana mwabonye yuko neko ndabaha ibintu bimeze neza twashoboye kuyagana na Dojo San twayaze na Dramati mu nyuma maze kuvayo rero nashoboye guhura na Landry promoter nkuko nabibabwiye tugitangura rero kubona hari ibintu byari byatiriganye nuko nyene ubuhinga budasezerana Landry promoter dusanze ari karakora commande lazima tutinge ili mtu Kuko imenye kabisa mugabo rero yagira yitegure kugira ngo acaje muri show ari hafi gatoyi gusa ariko kandi reka tubanze duheze n'ibiganiro byacu nicanke n'ibibazo tweko turamaze yareka twishura hama kugira ngo natwe cyo tujya muri show tubazanire ibintu bimeze neza mu minota mike gusa tugaruka. Zari byacitse ariko Landry yatubera umwana mwiza yarendiriye koga kugira ngo tubanze tuvugane Landry vipi vyuma ntibisezerana meze neza Jenny fresh nimekufuata pole pole mpaka ndabona hurara bana wakoze cyane kuko sindumuroze kandi si wa ntanzo mvise mu gisagara nta satani mutima mubi ni mubi gusa mwiza ari mwiza bana mwiza nta satani kubera ko ngaha nanje ahamba nshobora kuba mara ni Mungu tu Landry twereko turavuga igihe rero ivyuma bitadukundiye twereko turavuga warugeze aho wari kuravuga yuko abafana autographe aho wagiye
bro vya serieux ari photographe canke iri kwa showbiz jewe mbaho iyi PRIMUSIC nagendera nk'ibintu ibaza ni promoter amaruto bebe abazungwe ba Messi ntarabura n'ivyo nandika mugaciringa nandika promoter mutananigwa tatizo murababa kurubandi kutuntu rero wamana bandi kutuntu simbanze ivyo banditse ashira signature yiwe signature gusa nazo tuntu kubenga n'utuntu bandika hari image nigeze kubona umupeti yasavye Messi amwandikiye ko akautographe aca kuita kijya nani yiwe ijya signature ahora shirako umupeti yaciye inyarukira caja kuyikubitamwe 3 itarafudika iri kuri social media wagenda kuyirabuzo uyibona urukundo je sindarunyereka kwe urukundo sina mugabo begereza ko Landry promoter makuru karonka abantu nkawe donc uri celebre tu ushushe niyo gendera vyumva kayibona mu bindi bihugu uryoshe niyo gendera vyumva promoter rero ariko ravuga ingena ama autography yarameze ebana jewe nari yarikije ibintu vy'ibishorogoto nyene ndigira tutunye ntabuze ivyo nandika ko kuya kuntu abantu bako basinya autography bari kure me jewe nyine tuntu nyene kandi je bafise n'umwandiko mubi Proud yabifata gute ebana Proud rero baratangaye cyane bafite none eske n'umusani twazananye n'amatu d'etat journaliste ariko tuboroboro bagiye barabitahura ko ndumuntu w'abantu ndi celebre nkunzwe donc bakabona ngiye kuri stage abantu bagasara bakabona ama selfie amafoto abafana ibiki bakabona ama stati yanje bakavuga ati meme muri barabona abafana banje urumva ni nagenda en fait je ibintu vyagiye biraduga kandi rero ntege umuntu azokubuza kugerageza never stop to try okay kirazira guhagarika kugerageza unajaribu umugerageza ibaza je bari baje kungerageza sivyo ngiye kuri terre ngiye kugerageza camba igishiri camba content creator official PRIMUSIC 2023 kandi ubwa mbere ntuzi ko ari wanyinjije ntambwe ko ari wanyibukije ko ari wampaye badge none wumva badge ya 2019 wumva no hari unyibukije ico kintu 2019 Lorette Tetero atwara PRIMUSIC tugiye tuje muri finale hari ukuntu tuvuye muri conference na Diamond Platnumz bafise media nkeyi cyane za online bahaye baje abandi barabinyoha ku buryo ku mwango wasanga bari mu bafana atari trick zibaye ngo tuzana amabaje amadusore twinjirire naho nyine ubanje gutora baje yonde umuntu ari ndano ukabanza kuyinyegeza kugira uco uzanira uwundi nibaza ni bimwe mu bintu byabaye kuko sinobona ndiko ndakora utari kurakora kandi arico kigutunze uno munsi TV online uno munsi ni brand ambassador ni content creator 2023 wa PRIMUSIC uvyumva gute Galante TV online zifisa gacira ka namafi ndira kwanza ahubwo ndakwereka nzane telefone yawe wewe unatanana bitu utanito aruhu unatanana bitu wewe kwa macho matatu mugashamusha kuzana iyi macho matatu yo bayavuye twari twayibereza iyi macho matatu yo bayavuye iyi macho utaniuwa nizo content nyene ama TV online turakora kandi twebwe dufise uruhara rukomeye bibaza ngo n'utuntu hashizeko macho matatu Pro Max 13 Pro Max kubadita in 13 Pro Max turakora kandi turagira kandi muri version kugwaruka rero uko rakora kugira tia macho afunjira utanito arohomze ibintu bisanzwe nambiye sasa na gari pale byose biba bihari tu muri version kugwaruka rero urakora rucide irondeza bon jewe je sinoreka gutumurira urwaruka gukunda akazi nta muguda kiza kiretse wo kuroga jewe no musi nimba mbayeho nimba ndi Landry promoter ni kubera ko mfise Hitop TV nta kandi kazi je nkora no kwiradio narabihevye nta kandi kazi mfise wabihevye kubera agashara gake cyane agashara gake agashara gake ama twe kuri TV online toronka amafaranga ivyo bintu ariko ntubahamagarire kuza gukora ibintu batazi ngo hari amafaranga ahubwo buri muntu wese akoresha ingabirano yahawe n'Imana nimba ari umurimo mu burimyi wowe nimbuzi wumva neza ko talent yawe kurima umva kumenga ubufisemo Imana kuboko kwiza kukomera ufise kukwimbura ugenda ko nari kibuno musi muri Tanzania n'umurimi akomeye cyane kandi ari umu artist nuno musi numukanya mpejeje kuraba umurima wiwe bro nimvye imiziki umenga nabihevye si cyane yibereye mu vy'uburimyi promote hari abandi bantu mviriza kwanza eskize gato batangazi abantu dufise ama iPhone ko zisona urumva usanga zifise soneri zazo bro zifise soneri zazo muto soneri zazo hello yo eskize bari bana telefone avajamwe umukobwa Krista aca kwica oya arabizi ko jewe arabizi ko nari sindanye je n'umugwi yemera wangu umva rero jewe
gusa kari gaciye muri soneri za iPhone Okay. nazingine zisona ushaka kureba dufite iPhone tu ntibisanzwe ego hama urumva kumenga kubaza ni domaine yawe wende ukafanya umva kumenga ukuboko kwiza ko kudandaza wende ukacuze abaririmbyi bafite amamanu z'amamagaze ngaho muri town man kandi bigagenda neza kuko babonye ko umuziki udashaka aho nabandi bavuga ati je maisha yangu ni mu muziki wende ukafanya je nararavye nsanga je vy'iwanje vy'ama TV narabiravye nsanga je vy'ama TV ndandaza umuntu asanga ahubwo rero nivyo bintu vyanje nikaenda ndabishingamwe imizi ahubwo nguma ndondera n'udufaranga umiki pour le moment manager wa Wema Entertainment Yan A manager wa Wema Entertainment official manager muhagarikira bikogo Yan A ari mu diaspora urafise Kid Nkabirano urafise na Legend Noji akazina ngo Legend ni sabia kama wao ntagufise zoba ndakubesha fata fono yikope niba kama peno gasige bakugukeshuze wibuko garuke nimba ufise ukunda ya amenyeshe kuri Legend babonye benshi bamusumba ariko mutakiri biraryoshe kubona umva umesha kali azubira ibyo muziki ni gwanje urabizi wani bon hari abandi batosanga batazi baba bazi oh yeah indirimbo ari ni cyakindi navuga gukurikirana ibintu atari domaine yawe yeah exactement birakorohera rero kuvanga na media no guhagarikira abaririmbyi bon jewe ndakunda kugerageza amani ndakunda kugerageza kwe kinone wumva kumenga ibyo bintu babifise bene ivyo kandi mba numva kumenga nanje no bishobora ndagerageza nkaja kubikora mbonye atari ibintu vyanje afu nacana nabi ariko naraje baramenga vyose ndabishoboye menga ni ibintu nyene biri muri domaine wanje y'umuziki kurusha umunwa nta kindi kintu ntamara jewe nsohora kubera ko bugiye Wema Entertainment ni Wema donc nyine uyihagarariye mukuru ni Wema Ornella umva ni Wema Entertainment ubwiwe no muririmbyi w'indirimbo zini nazimana sasa Landry yaravuze ati je nifuza gushigikira abana b'igihugu abanyempano hama jewe candagira jewe acaca kuri jewe kubera ko ndi umuntu swate abantu benshi bagiye baramubona ati uciye kuri Landry byofasha fresh ubuzima bucobora bandanye okay naho ubundi woje sivyo wanje nanje sije sorry no turumva jewe n'umuntu wa plan ni nani Landry ni bande bari nyuma ya Landry mu kugira ngo ivyo bikorwa byose abishikeko canke no mutwe wiwe gusa kuko bahora bavuga ngo mutwe umwe ntiwigira inama oya bo ndafise abagenzi ndafise abantu dufashanya nkana Ifbali abahari ndahanuza mwebwe bancuti ya bose bande abajama banje bafise abagenzi tubampanura nk'ibageze nk'ibintu by'akazi nk'ivyo ntabandi n'abafana badukunda kuko udafise umufana udafise umufana nta kintu nakimwe ushobora kuvamo bro ikibazo rege cangira uri nyuma ya Olegue unasukuma petit frère fanya hivi no munsi ntibiza gutuma Olegue afuha kona uri nyuma ya Wema Entertainment n'abartist yansavye pure talent saba umuntu bahuza which means pure talent Olegue ntafise oya afise impano ariko ushobora kuba ye pure talent womere yifuza atari Olegue afise ugasanga donc kungene Olegue ameze wowe ubwiwe umuvye ko Olegue ari mu bantu bambere natanga gupresenter igananye naradepoje okay narazanye amazina naradepoje ati ngaba baririmbye mfise na hama Olegue ntiyagomwa ntibamugomwa oya nibigize bamugomwa okay kakari gigice muririmbye akomeye kuko ndazi baraganira nawe vyumviro no muvyeyi kuzi vyumviro numere arakijijwe ntashaka abantu bamugora ariko Linoji ntakijijwe Linoji ntakijijwe ariko nabona ko ari umwana Linoji aritonda of course nakide ntabiyasho byinshi biramujako Olegue ibiyasho nibi uretse kuja mu mpimba ari abantu bo hanze no ntubazi Simbizi yavuze yuko Olegue hanze barashaka kuvuga ati mu kiganiro cya Simbizi ndazi warakiravye warabimbwiye yavuze yuko Olegue yari yivye yarafise amahera y'ibandahiranye ariko urabizi kuko uri umugenzi best wa Olegue mene wacu nobambeshe kabisa uvuze ibiyasho byinshi nobambeshe Olegue okay tureke inyuma yo gufungwa ibindi biyasho nibiye bon abantu batanga uturaporo ariko usanga ari nk'umuntu turaporo dutatu usanga nk'umuntu mu diaspora iyo bakubise nk'ukwiku ivyo vyarabaye ndiko ndavyumva ugasanga barabibwiranye ba diaspora cyangwa ugasanga famille yiwe abo yagiye arahanuza nawe ugasanga amubwiye ati bana kemu petit wapi barabamesha mu gushiramo inoti barabaza cyane barabaza bakavuga ati sasa kugira ngo twivire ngaha twigira mu kigani mu guha show abene gihugu Landry promoter kuri The Real TV show
aka message kagasoni karugi Ibana je ndabakunda cyane mbonye ibana the real TV show bafise appareil kazi ariko mwana mu bagurire memoire urumva memoire yabo irafise ikibazo ishofye bicavyifoto mwana mu bagurire aba diaspora rega bakunda abana bigiwe nkala nije ndaza arabamesha benshi bamukunda maga batamwa mahera mu afise tete afise intro iteye ubwoba afise numumesha makuru donc je ndibuka ko yatanga umugabo wo kumesha makuru je twari kumwe muri team zatura mugabo yasohotse imbere yanje urumva arafise experience kandi urakunda kunshira muri bino no muri team zatura nturimo wewe warambonye warambonye nari kumwe nani kunweza cyane nari kumwe nani Alan Sati nje naguhaye izina urarikopi Alan Sati naguhaye izina urarikopi uri Alan Sati Saturday ko je navutse samedi 6 avril warabihinduye reka shaye kubintu byawe Saturday ahubwo shimira naguhaye izina Saturday wewe Saturday wabihinduye mu shimira naguhaye izina hey ahubwo rero urumesha bwo wewe uraze urumesha wewe bwabaye witwa Alan Sati Saturday sasa uri kurabivamo ndarumva ngo Alan Saturday ucunga izina mungu we mucha mwita Sati mwese witwa Alan Sati none mwandi yizina mwarari impare amahera kwanza ya no sibisanzwe nimba si Satubi ari umuntu ashaka kuvuga Sabia ari blend mwesero mwari one je sura munyaka Thierry Sati nanigira kuririmba Thierry Sati nacha acarahindura ngo yitwa kwa gasore nanigira kuririmba iruhande ya Rodrigue Sati ubu ni mbasha uri kurabesha genda kumana uri kurabesha Kim Sati ashayindura ngo ubu ni mbasha mwese tunamaliza naje bakunzi ba the real TV show uyu twari kuza gukurikirana je nta telefone nari na Satubi yabona kino kiganiro araba mugurire memoire nizivye cyane mu 980 80 million nka memoire ya appareil bon kwijana n'imyaka 2 basijana dushire kwijana n'amara makiya nanje yaguterera vraiment amani sana kunjaniranya Landry aremeye amafaranga bakunze navuze ati amani maki nawe yanterera content creator Brarudi Thierry arakeneye hari inyuma behind camera arakeneye trepied nayo n'ibihumbi 120 saka heno yaravunitse ukugura saka yarayiguye ku conference iyo yapfuye batugurira barakeneye trepied barakeneye amarenze babona baracafise akazi kenshi nabone ifuko mu supporting rero kandi je ndakunda abantu ijya image nziza ubona izanwa n'aka karenze koko bakita full flame Landry hari ibintu byinshi utazi iyo bayita full flame basi muramisi ko cameraman kura nisogele abi mi journaliste usane cameraman waje neza vraiment waje neza aje ufise full frame Jarazi ko atawe gukora afise telefone reka tubashimire rero dukurikirane nabameze kuri telefone record nanje nafashe telefone kenshi urabizi ufise micro reka sha basi ko na micro kwabagenzi ubu sindazirose vu abagenzi afise micro bien sûr zikaze mugari gihe micro ishobora kugupfana uri kuri terrain sawa plan B none je ndayironse ryari micro je nango gufata micro ryari wibaza gukoresha ama micro agora izi bazizanye na cyenda zigura nani ngumva ko ari sawa vugowe nkanje kubera ko hari gihe bishika ntari kuri indundi mfise nka telefone ana ga telefone hari gato igafata image nziza naca nshobora gufata nk'akantu kugira ngo ndabiko bigenda neza ntari nzi kugora telefone bien sûr birakomeye telefone kuko ifise ntuze zose ija muri kamera ija muri telefone ni nayo ya iPhone yanje uzocugura soke ariyo soke yayigugwa 50000 ikizana kajya kagasoke wasuko mupya mu iPhone acha nikupe bitu reka ndabashimire bakunzi bumuti bari muzi ko mwandoze none ko nazoyigura rero urumva sinzo muzi ko nazogura iPhone nari rogo narayiguza iPhone Landry je nakubwiye yuko ni watunga iPhone atayindi telefone uzotuma wiyaranje ugatumutunga 5 wabuza amahera telefone idahera umuriro none ne ntavyibona kikaza reka rero tubashimire rero abakunzi butunzi bw'umutima wa The Real atari bagenzi batunzi mu butunzi atari ubwanje iyi ni The Real TV show gwagasore behind camera nari kumwe na Landry promoter reka ndagushimire cyane ku kanya kawe bro nibi ndakwifuriza n'ibikorwa byiza byose nanjye ndabashimire cyane bigera turanirwa kiritso twigirishije jewe ndabakunda cyane please